guhuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabaramukije nongera ndabaha nikaze muri iki kiganiro c'imboni mvano cyo kuri uyu wa gatandatu igerekezo rya 17 ukwezi kwa gatandatu mu 2023. Imboni mvano y'uyu munsi idushikana mu Burundi aho tugiye kuyaga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ejo aho bukera azoba arumije imyaka 3 ari ku butegetsi. None muri iyo myaka 3 ni bihe bikorwa yaranguye mu Burundi? Turaca hirya no hino ibibazo bitandukanye byaba ibijanye n'ubutunzi, imibano canke politike. Mugiye kuba hamwe na Siriyake Muhawe nayo. Samirana radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango. Mu gutangura twashaka mubwire abari kwatwumviriza mu majambo make ibintu mubona bikomakomeye mumaze gushikako muri iyi myaka 3 mumaze ku butegetsi. Umuntu akwajeje ivyo mumaze gushikako ni ikibazo kinini cyane kuko igihugu kiba kirimo ibibazo byinshi kugira hari abene igihugu beshi umwe wese arafise icaba yipfuza kumushikirako kandi umwe wese ashaka bikorwa n'ingoga. Nakuvuga yuko rero umuntu avuze ati ibimaze kurangurwa ubwa mbere banza kuvuga uti intumbero yari yihe kuva dutangura kurangura amabanga. Ubwa mbere abizi yuko icivugo canje ni umunwa wose utegeza kuronka icyo fungura, umufuko wose utegeza kuronka amafaranga. Hanyuma rero uvuga uti mu ngiro ni iki? Gushira mu ngiro rero nico kintu kiba gihambaye. Reka cyo tuhera ngaho rero mu by'ubutunzi turabe uyu munsi ico civugo yuko umunwa wose uronka icurya, umufuko wose uronka amafaranga. Ubu inyuma y'imyaka 3 byifashe gute? Twarakoze ibishoboka byose kuko kugira umuntu uronka icyo fungura nuko mugwiza umwimbo mu bifungurwa cyane cyane. Ico gikorwa ni gikorwa twakoze cyane. Uravye abene gihugu bose twarabahimirije baraja ku kivi, baraja mu makoperative n'abahora bavuga ngo kurima no guhamba amaguru baratevye baramenya yuko kurima ari ubuzima kuko kare umuntu yarazi yuko kurima no kugira ufungure gusa atamahera arimwo, ariko baramaze kubitegera. Uretse ko uburimye buca bujana no gukingira ibidukikije, je ndabona yuko umwimbo warirongereye cyane kuko isi ndimwa nayo yariyongereye. Hari ahantu hari amashamba ibiti ataco byabimaze mugo usanga hose hari mirima byerekana yuko umwimbo nawo waciduga kandi niri kuratembera mu bene gihugu. Kera je naho mbona ugiye nko mu isoko cyangwa mu misa wasanga abana bateruye bagwaye kwashi, abo ntawo mbona bagwaye kwashi. Ariko nubu baravuga yuko bashonje bataronka byo gufungura bikwiye. Rega abarundi umenye barafise ingeso mbi iyo bayazanwe n'ibihe bigoye twaciyemwo, gusaba gusega, usaba imfashanyo abagira neza. Ico kintu caratumye abantu mu mutwe bumva ko ari kwama basega. Kugira rero ushobore gusaba ubanza gutera ikigongo usaba, ugacuvuga kugowe kukenye, naho wamesha impuzu uvuga kutagira gahuzu, ugasanga umuntu afise imodoka ntagira imodoka, afise inka 10 akaba afise utubuguma. Kugira umenye ko abantu bashonje baraba mu maso. Ndibuka umukuru w'umugambwe yegeze kugirisha ikoraniro, hanyuma zana ugwaruka ruratamba ruratari ruvuga yuko inzara babishe ngo bari hanze ntibatahe. Ndavuga mbego ushonje aratamba kuko bariko baratamba, ushonje ntabagwaye kwashi. Ibi rero byo kwica umwano nivyo maze iminsi mbwira abarundi. Ntushobora kuba wica umwano gutera imbere niba wemera ko ushonje musanzwe uja ku kivi kugira uronke ivyo kurya. Vyerekana yuko n'ingeso abantu bari baramenyereye gusega kubera ibihe bigoye twaciyemwo. Haza bagira neza baza barabafasha muga iyo umuntu amenyere gusega ntigera amenya ko yatunze. Ariko uravye ku masoko urabona ko hari ibintu byagiye biraduga ibiciro, sinzi ko bijana n'ibihenye, ariko ugeranije ibintu byankenerwa umuceri ibiharage byagiye biraduga buke aho hakaba ifatiro kubiharuro yuko ubuzima buzimvye. Kugira umenye umusaraba wikoreye ubanza kumenya abandi bikoreye. Uwo muceri uvugwa gute mu bindi bihugu duhana imbere? Ivyo biharage bigugwa gute mu bihugu duhana imbere? Ivyo biraya bigugwa gute mu bihugu duhana imbere? Uco ugenda ubunyene uzunguruke nariko ndaraba mu masanamu ingene abantu ariko bazana inoti z'ibihumbi 10 uraba ingene abantu batonza bafise inoti z'ibihumbi 10 n'iza 5. Wacu uvuga ko bakenya. Rero hari ibi amvugo ya politiki
abantu bavuga ubutegetsi ntacyo bumaze kuko murashonje. Ego turashonje. Hariho abantu rero iyo n'ingeso navuga yagiye mu karanga dutegerezwa kuzosambura. N'ahandi nk'ubu wagenda ukaraba ariko bajyana inoti z'ibihumbi 10 waheze ukavuga ko abantu bakeye. Reka tuje kuri izo noti z'ibihumbi 10 nyene kuko ubu nico gikorwa ariko kirakogwa. Mwaravuze neza mwari maze imbisi mwarateye akamati ivyo binoti ndasubira ngo mwabivuze ivyo binoti nzobicikisha ibipapuro ati umunsi muzokwikangura musaza nabisigaye bisa n'urwatsi rutoto kandi mwabona byasa n'umuhondo ntimuze muvuge nivyo biriko biraba ico gikorwa giteye. Navuga nti igikorwa ubwa mbere kimaze umwaka urenga tubwira abantu kuko twarabonye ko hari abantu bivye igihugu turabibona neza kandi ubu murabibona aho umuntu azana amahera ugasako yakwe muri banki niko ameze yaraguye ifira ucubona ko igihugu carasahuwe. Hanyuma rero igihugu carasahuwe kuko amahera na y'igihugu utegereza kurondera ingene ayo mahera asubira kuja mu ntumbero y'ubutunzi bw'igihugu. Rero kugira ubikore uyakura ngaho hanyuma abasahuzi nabo abasahuzi baragorwa kuko ibisi yose urarira warasahuye ntushira habona ivyo wasahuye ugira ubwoba. Rero twebwe kuvyo twari twiteze cyane cyane umva abasahuzi turabizi ko batazoyazana. Wewe wakwemera uje kwishira habona ko wize kandi bamwe murabaza nabamenya gute ko umusuma usanga ntagira irangi umusuma umenya ko ari umusuma umufashe. Ubu rero twebwe igikuru nuko tubona yuko abafise ayo mahera mu butungane bose bashoboye kuyagarukana hanyuma amahera atembera aba mahera koko meza y'ubutungane nyene. Rero navuga nti ko bigoye kumenya uti kwa nakari yangahe haja ngahe reka turabe inyuma y'itariki 18 tuzoca turaba urugero abantu bariko bijanye n'ubutunzi rero bw'ukuri atari bwa butunzi usanga ibihera vyuze mu bantu ataya mwimbo wabonetse kuko mu bisanzwe amahera atereza ko bangana n'umwimbo mu bisanzwe ntushaka kuronka amahera utashoye ikintu. Rero iyo habaye abasahuzi mwe nabo usanga amahera arengeye ivyashowe ico gihe rero ibintu bica bitagaciro nibimuvuga ngo ibintu ngo vyaduze vyageze ikiburya nayo mahera ariko yica igihugu. Nico ituma rero inyuma y'itariki 18 yago tuzoheza turimbure turabe ingene vyagenze. None nyimba ari kugarukana amahera gusa atakindi novuga mutumbere kubera iki mutarekura nk'umuntu nyimba afise ni miliyoni 20 kuko umuntu ari kuri kuzana miliyoni 10 gusa mu misi 10 nyimba afise miliyoni 30 kubera iki mutambuka ngo yazane agaruke mu kigega. Reka ndakobaza igikorwa kimaze umwaka urenga nabikubwiye ndabwira amahera bayazane mu mabanki umwaka wose gantuze weya wovuga yuko oya izo ni ntagondwa nezo tari bwayazana. Ivyo rero sinumviriza no kumviriza kuko haheze igihe kinini gishoboka twabivuze yuko amahera bategeza kuyazana mu mabanki. Ariho n'abanyagihugu novuga gushika ubu bavuga bati iyo bajanye mu mahera kugura ikintu bakikibaha hariho abadandaza banze kugura kuva bati tugiye kuvirisa ayo mahera turengeje miliyoni 10 ntibemera. Donc abo ivyo byo mutekanya kwitorenya ishu gute? Erega barazi amakosa yakozwe barabizi beshi jewe na jewe urabona ko telefone yanje telefone yuguruye baranduyikira abutumwa je nkababwira ngo urumva ngo nagira ndehe muri bisi ngo barase kwakira ndabwira none uyamuhengo abari baje kuyakuvunjira wone ko utahita muri banyo kayavunja ugaheza ukagenda muri bisi. Erega nawe arashobora kwankati je nta mwanya afise wo kuyikorera amahera yawe n'ubusuma nawe. Erega nawe arashobora arakubwira ati je fisi bitabora nawe ufise bibora genda nawe banze wikure ko muzigo je jewe uza kugutakura je ndavyumva aho wumvira aho nzanira miliyoni 10 ko no kozazakira arabwira ni genda uyashirire kuri konti kubera ko ushaka kundebeka jeze kwirwa ntonze muri banki. Mwari mwavuze muti abantu batwaye mu mahera turabasavye yagarukana mwaravuze ko arabamaze kuyagarukana aya maze kugira ko yobanganike nakubwiza ko ariko ataye bayazanye ko neza nta muntu nomwe nabonye nari nagerageje ndavuga nti n'abafise ubwoba babona ko ari amahera biyivye ni basi niba yazana nzo bagumiriza ibanga ntibigeze bazana nico ituma ingingo zica zitora zigafatwa. Hanyuma rero abo bavuga ko bazanye natevye ndavuga nti uwohora imbwa gusutama zimara zose. Rero ncanja dutangura kurimbura abantu tukaguhamagara wewe urafise amahera ngaya
yazana utayazanye urayazana wongere uhanwe none rero ko ubu turi mu gihe c'ikigogwe yazane hari abayazanye rero turamaze kuronka amamiliyaridi menshi mu cegero na rose no munsi hariho uheruka gushikana miliyoni zishika 220 kubera turabaharura tukababona kandi tuguma tubaharura n'ubu hari nk'abarosa amahera mva makungu bavuga ngo bagiye kuzana ibintu hanze ntibabizane urumva barahombeje igihugu kuko igihugu kugenda amahera kuyata ni nko kujana amahera mva makungu kuyata abo nk'ubu turavuga tuti zana bijya bintu cyagarukana ajya amahera mva makungu uhitamwo wase kuzana aravuga ati ibintu bitangaje ibintu byabaye mu gihugu cyacu aho umuntu akubwira ati naho wonyica ntawo ndayakura uko narayariye none jingire gute ukavuga wariye gute ati nagiye kuyavunja hajya ku isoko wayarose gute ko muri banki hava y'amahera atari ayayintete duharura ati baragenda je barayanduyike bashijana kuri konte yanje Dubai cyaragenda nsaba inoti ndazikorera ndazitsara mu gihugu ndayavuje ureka ubusuma bwose bwabaye burya twabumenye kubera bo tuza turafata tubwiza ukuri akavuga ukuri rero kubera jewe nzi igihugu kiva hari igihe niyumvira nti abantu ntibazi n'igihugu icarico burya n'ibintu byinshi ntibi ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu kumenya yuko amahera atari gwawe ari igihugu yumvire nk'abantu ashobora kubwira ukabona ko ari umuntu yize w'incabwenge ukamubwira uti amahera mu bisanzwe mva makungu abikwa mu mabanki ngo none ngo nimwanyemerera kuyashana muri banki ngo shatse kuyakira ngo muzoyama none uyakira uyajana guyasumisha ku isoko kuri kotebo kubera ntibazi ko amahera ava makungu arayagendera mu muyaga bo bazi yuko ajya ufise $10 10 genda kuri kotebo usume nda ntibigukundira muga nasanze hariho indero mbi ngira ngo yavuye kuva erega burya kwikukiranya kuri mu Burundi ntiburikukira kuko no mu mutwe ari abantu bakiri mu gikoroni gusa bacimvira igikoroni bibananira kumenya n'igihugu neza ingere kimeze kuko barakitwibagije rero n'urugamba mbere novuga yuko nibwo rugamba rusigaye mu gihugu cyacu urugamba rw'ubutunzi urugamba ko kugira ngo abantu bisununure mu buzima abantu bamenye gutunganya iby'ubutunzi mu gihugu bamenye intwari bereye cyarico nibwo rugamba novuga nti ubu turimwe rukomeye none ikiringo c'ikigongo kizomara umwanya unganiki nkonda kuvuga ko burya biragoye kuvuga ngo uri mu kigongwe uri muri iki igihugu ntumanyura igihugu uzurahindura ibibi ubigira vyiza rero uzura abe nk'iyo ugomba gukora amazi ya rusengo uramaze kubibona uratanga urukimba ukayatoa amazi urabona ahantu hari imbizi usanga amazi atonganutse asa neza cyane mugari iyo hageze gukora rusengo murayatoa kuko urahimba ukahatunganya amazi basa nabi cyane ubibona yahora avoma kuri yambizi avuga ngo uranyononeye amazi akababara hanyuma ayo mazi uhejeje kwakora neza amwe mabi aratonganuka akagenda uko agenda haza ameza gushikaho mabi ahera hakaba ivyiza rero nk'ubu ndashobora kubwira nti kuri urugamba rw'ubutunzi ivyo tuvuga tuti ubu turacorosha turacagira iki kubera uvuga uti nakorana n'ibitazi bifata mbeba ntivyari bizi vyari vyo mugabo je no kubwira nti nk'ubu nitwaheza iki kibazo kijanye n'abari barivye amahera turashobora kuvuga tuti ubu umwese nta numwe atazi ubu nta numwe avuga ngo ntavyo narinze hari n'abantu babimenyerega n'ivy'amahera ubu nyene hari wabimbwiye hirya yejo ngo je n'ukuri kandi mbona ko yiza afise diplome mbere afise na master ngo ubu niho ntahuye icarico ubutunzi bw'igihugu n'ifaraga ry'igihugu we yabibwiye ko nyene ndamuraba cyansanga nti nukutamenya urumva rero uri gukorana n'abantu kutamenya iyo uri kuravuga amajambo abantu bacavuga ngo umve nane ngo ivyavuga mugabo iyo ukoresheje igikogwa barabona ni hako yaduha tuvuga ko umwana kumwigisha ko umucanwa uturira wewe uramuhenda ugacisha ku rutoki office mu birukomeye kwibuji hanyuma nawe agacacisha agenda bukebuka agacasha acavuga ngo papa yampeze nkazosubira nkobu rero nakubwiye ko nkobu n'icigwa kiriho kiraboneka haratera igihe rero uvuga uti ubu rero muri ntagondwa ngira mfata inkoni ivyo rero ubu rero vuba mugira mutangure guhana banza rindire duheze urugamba turimo uzocubona ibikurikira yego ama muri amahanya nyine bagiye basubiza ejo bundi mwara mwavuze yuko
ibiro byavuze yuko mahera mwaterereye ikibuga cy'umupira ngaha muri yavuye muri ayo amahera abantu baribaza akoreshwa gute azocaja muri bije ya leta azocaja muhe bikorwa kugira ngo abanyagihugu babone ko habonetse akarusho mu bisanzwe mwe najya amahera kugira ngo mu bisanzwe ni nk'amahera abari kugira bicibutso kugira abantu bamenye ikizira nk'ubu sajya gusa ujya muri yaridi burya twabandanije twongera ko nayandi kuko tugoma uko yinjiye ayo mahera je nifuza ko abantu bazobereka bati raba ikibi cyo kwiba amahera y'igihugu raba aya mahera twari duhomvye ubonye igihe stade hagaze ucuvuga uti aho umuntu yari yivye stade raba iki kintu twahomvye kwera ubusuma nukuvuga bose baca batanga gutuza umuntu wese anyonora ituga ry'igihugu hajya rero si ivyo gusa burya none kwaza turashobora kubona ho hariho umugambi ndiko ndaraba ingene notunganya nka mu gisagara urabona yuko amazi akunda gukama yo none karangomba kugira amazi twavuga tuti amazi y'abene gihugu adakama nko ndaraba nkavuga nti mubona muri cya kigega hahandi harayanganiki umva imigambi y'igihugu arabandanya ari ku mahera akoreshwa ku mwaka mugayo yandi ni nk'amahera atari yateguwe kuko ntuzi umusuma azoyazana ryari kubera utabizi rero ntabarategekanijwe mu mahera azokwinjira mu kigega kubera rero aje ucuvuga uti nayabene gihugu ndibuka abantu bacu batago hajya bogi usanga ari n'abamiramitwa ngo ico yampanda yibe nanje aho nabibaza aho nabashaka gutangura kwibaza amahera ko batashyize mu yazokoreshwa na leta nabajya batoye bagira batangure gukuramo bukebuke amahera yinje mu kiganda kubwira kugira uyasohora amahera yinje mu kiganda ca leta kugira uyasohore hajya je nagira kubwire amategeko y'u Burundi ndakunda cyane ingorane dufise nuko usanga indongozi uworeretse niwe nyene usanga nyonoye muganda ndakubwije ukuri aha twoshaka guharura amahera y'igihugu kuva kuri bagaza je ndakubwije ukuri aranditse yose nuko urumva twobimara ku imyaka ugasanga twaracerewe n'ibikorwa twibereye muri ivyo gusa mugabo ndakubwiye ko nk'ubu nuwoshaka yibona hinja ngahe kwa kangahe anganiki yasohotse gute agiye hehe ivyo bintu biharugwa cyane je rero kubera ibintu nkorera habona ntabwo bavise ari abavuze ngo ko batabibona neza ngo dumusuma nje mbona mwari mukwiye kunyambika ikidari kuko kono umuntu yivye aca zanira igihugu nari nkwiye kuronka ikidari bugivye byose no gutabenye kuri ivyo nyene mwavuze ejo bundi uti ari abantu bariko barahungabanya ubutunzi bw'igihugu ari abantu washaka haravugwa yuko hano abantu bagira bafise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu nyuma turabona yuko wahoze ari umushikanganje wa mbere wanyu afashwa arafungwa kandi mu byaha yagizwe harimo ico guhungabanya itunga ry'igihugu ivyo byo birafitaniye isano n'ubwo guhungabanya itunga ry'igihugu burya y'ivyaha biriko birakogwa murabona je nagumye ndababwira nti duca umurongo ntagire umuntu abandanya yonona kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi izovyura yumye iyo rero umuntu abaye ntagondwa uragenda uti rero wewe tujya tuguharura ntakundi rero burya gutembagaza igihugu abantu bibaza ngo gutembagaza igihugu ngo no kugenda ugafata ibikoho ukaja kurasa ukica umukuru w'igihugu ukavuga ngo nafashe igihugu mbe igihugu yifata gute rero abandiko ndabitwenga ivyo harayo ndafise igihugu ndabitwenga hariho rero ingene ushobora gutembagaza igihugu mu bundi bwenge nk'ivyo bijanye n'ubutunzi muramaze iminsi mbaza abakozi ba leta mbega n'igihugu gihomvye bigenda gute ngo guhomba bakataka kwivura azi ko bavuga ngo leta ntihomba kubera iki bazi ko igihugu umenga hari ahantu hari ibomba bavomamwo amahera hanyuma ndabaza igihugu kurya associated hari amashira hamwe ahomba n'igihugu kirahomba none amahera atacinja mu kera ca leta n'igihomba ngo turavyumvise ko gihomba none iyo gihomvye bigenda gute bandaba mu maso tabwira gihomvye mwese muca mwomoka none musubira kubaho gute nta mukozi wa leta nta mupolisi nta musoda nta barabara nta bitaro nta kintu gisubira none muca muja ntabwiye nti muca mwese muhunga
cyangwa igihugu kikaja kija mu minwe ya ONU kubera mu masezerano mpuzamakungu atagihugu nakiwe gitegeza gutebaga gica kija mu minwe yishiramwe mpuzamakungu mwese buca muba abanyamahanga mu gihugu cyayo abantu benshi rega nk'ibyo nta nivyo bazi rega n'utuntu twishije bunza ndumva nk'umuntu akubwira ngo nkabugiye bajeje kugira ngo itegeko rigenga amahera azokora mu mwaka ngurumva ngo tubura amahera ngano ngo niyo tuzobura ngo babazi ngo ko ari igisanduku ngo yuzuyemwo ngo habura gwajya ugasanga rero bariko baragira bijya bacisha ku ruhande mu badandaza bakiba ikigega ca leta babazi ngo biherago birahari kubera nababwiye ko hakiri habafise umutwe w'igikoroni kubera abakoroni bategereza kudufuta mu mitwe kugira igihugu tucibagire bacibe atanumwe atacamira nivyo rero waza mushikanganje wa mbere yagize ibikorwa bibi bijanye n'ivyo bintu yakoze ibikorwa none hajya wibaza yuko inzego z'ubutungane zari kuvuga ngo zimufata atakintu zabonye zimwagiriza ubu bari mu biharuro burya nico gituma ubona batara mwidonido bataramurengutse urabona baguma baza kumubaza bari mu biharuro baza baramubaza bati ikini gute ibyasigura hatsindirwa kahabona nawe nyene ga wigera ashobora kuhabona rero bari mu biharuro baraba yego ivyo yagereza hari ikibazo ibitoro biraza ugasanga bimaze indwi zibiri zitatu bigaca biherera rimwe bamwe akibaza ati nkeka ari ica kibazo c'amadovize aho usanga ari make baza kurangura ikindi gihejeje guhera icifashe gute muko magitora inyishu gute ega ikibazo c'itora naco cari muri ivyo vy'ubutunzi ni bitero twarose ni mu bintu byose je n'ubutunzi harabaye ibitero abadandaza b'igitoro nawe babwiye aho umuntu muha amahera akanka kukizana yamaze kuronka amahera kugira ngo ubuzima bw'igihugu buhagarare kuko igitoro ni nk'amaraso hanyuma rero nta gitoro dukenye genda Dar es Salaam mu kigega c'ibitoro vy'igihugu biruzuye mugabo mumenye ko ari babadandaza nyene badutobera aribo bafise bijya biduka bikizana none yiyankiye akagenda akabarindwi Dar es Salaam tugira gute ubu hariho ibintu bagira hajya no kugira bemere kuja kukizana twavuze tujya tubafute mwese tubime uburenganzira bwo gusubira gucuruza igitoro ubu rero ngene bagira urumva yuko ari igitero bageze mu gihugu ntibakeneye ubuzima bw'igihugu arazana igitoro akavuga ati jewe mpa station yanje gusa yitari rwanje sindayihe kugira ngo abene gihugu bace baza gutonde wawe urumva naho ufise iritiro imiliyoni 100 ikabiri irobine aribwe abantu bategereza gutonda n'ibintu badutoba tubibona akanga kuja kukizana akizera acavuga ngo mpabe wanje gusa ubundi agahabiwe aba bakabura ugasanga ntahandi gende Dar es Salaam usanga cuzuye kiruzuye kiri urumva guturinda gukubita kugira ngo bagende nico gituma sigaye niyumvira nti ubu tuzava twikorera isosiyete by'ukuri nini ya leta ivyikorere kuko bananiwe n'abantu bari babayeho kubera ubusuma baza bariba leta babona yuko ari bagabe ibintu byose badikanije n'abandi bategetsi b'igihugu reka nazo n'abandi ko nakubwira indongozi nizo zizonona hajya nico gituma kubwira yuko ahantu hari intwaro mbi itabereye ibintu bitegeza kononekara baratanga ibiturire ugasanga bariko baragabura harayo twirirwa turerekana kugajisho ufashwe nkirukana ubundi yaza kubera rega nako karanga mutima ko kurongori abandi burya urabona tuguma twigisha ndashobora kumara amasaha 5 ndiko ndigisha nkabereka amakosa bakora igihugu cyasambutse imyaka 100 irenga va mu 1896 uko ucubaka umunsi umwe hariho ibintu utegereza kubanza guhindura mu karanga mutima hagenga abantu nubwo rugamba turegera ngo n'urugamba kugira igihugu gihinduke hatanga uruwambere agahinduka mukuru w'igihugu ni wari ku mutwe abanza guhinduka kuko naje mpandabaza none jewe navyigihe ko mwenga ntavyo mwumva nkaca ndabigisha bikamanuka gushika bizoshika no kumwana gihugu mutowe hanyuma tukiri ku ndongozi nyene hariho itegeko ry'ingwizwa shingiro ryariteganje kugira ngo bafashe kugira barabe ko abategetsi bokorera abanyagihugu batarinze kurya itunga ry'igihugu bakorakoye hirya no hino irisaba yuko abategetsi b'igihugu babanza kwerekana amatungo bafise imbere yuko binjira mu mabanga ibyo bizotangura kuja mu ngiro ryabo ibyo no birahari rega narabwiye kwerekana amatungo ntuja ku isoko ngo amatungo yanje urayandika ukayashira ahantu mugaye agenda kubwira naho bigira uko abantu batarahinduka mu mitwe none je ndaguha akarorero
none bagiye uzubona azanye imiliyoni 10 zikiboshe kumwe zikora mu banki zaraguye ifi waruzi ko bayafise Aho nibaza ko byokoroha ukagira aho uhereye ubonye umuntu ministre muzima yarashitse yari yakoretse yuko afise inzu mu Kanyosha nyuma y'imyaka 5 ugasanga afise etage ikiriri ugasanga afise ubwato muri Lake Tanganyika bica byiroha kuronka aho uhera uravye umushahara ndagutera inkuru uburundi urabubona ingene bumeze hari umurundi rigera ubona heze inzu ayubatse wenyene ubu gitanguye kuyubaka kutambwiye yuko uri kurubaka inzu akira imifuko 5 y'isima nzoguha ferabeto urumva uciye wagiriza umuntu ngo nuko ubonye afise inzu wowe nyene banzu urabi wawe abarundi nakaranga mutima kandi keza cyane ndanabikunda cyane ni novuga nti niryo banga ry'igihugu burya hari hamabanga y'igihugu igihugu cyose kirifitiye amabanga mu Burundi urazi kuva kera bavuga ngo nyamwigenda ko ntari mirimo impeshe wo inzu ugomba kubaka inzu baca baza bakayihundarako bose bakabahejeje uwo mutima ndabona ko bawugumanye no kuko baratererana urumva uvuze ko ikintu ngomba kubona ko afise inzu igihugu cy'u Burundi igihugu cy'abantu bafatana mu nda cyane baratabarana barafashanya ahantu ushobora no kugira ubukwe bwo bugeni ukajya kubaka kwa utagira n'ibihumbi 100 ubukwe bagakorera ubukwe buregeje rugero urumva rero twebwe Burundi ntuzu bufate nk'ibindi bihugu aho akantu kose kugira ukaronke nukuvuga usanga gategereza kuba kanditse hano n'umuntu mu kugabira mubanza kwandikirana ngo ndakugabiye ikintu twebwe rero n'igihugu kifise imibano yaco ingene kibaho ugiye gufatira kuri ivyo woshobora gusanga ubucamanza sinzi ko bwo kwama imisi yose buriko buriruka butsindwa baharurira batsindwa hariho rero ibintu vyinshi ahubwo igikuru genda kugira nti intwari ibereye mu bisanzwe akoze kuba wamubonye ngo nzonza kuraba ubutunzi afise uza abarundi bahana uzubona wambaye costume wewe utigeze uronka n'amahera yo kugura costume ni igihugu kiri sociale novuga ibintu bikomeye ku buryo rero jewe ikintu nshimikirako nukurereka gucungera itunga y'igihugu yaba twese tuvyumva kumwe nk'indongozi zicungera ntangorane ziba zirigwa zira aho ngira ngo iryo tegeko rigiye mu ngiro nabo bavuga bati burya butegeko rege tegeko nakubwiye rega no mu nzeye sentare nkuru y'igihugu hajya barakuzanira formulaire ukuzutse bagacajana muri envelope babika ngaho mu bisanzwe iyo bagusubusonye nk'ubu wewe wabonye tujya je ndabona ko yivye urashobora kugenda muri sentare bakaraba ivyo yarafise bakaraba ivyo afise bakaja gukontorora mugabo yaho atamuntu agiye kuvuga ati je ndabona ko mworaba kuko urumva baca babona bati yarafise ibi ko yagize umwitware umudenosa novuga nti umushengezi avuga ati je ujya muntu ndabona ko yiwe mu isaze niho baca bugura bakaraba ivyo watanguje wowe ntubuzi namba uravuga uti ndabona ko yivye ukagenda ukabwira senta hanyuma sentare hari igihe kubwira ati ujya urazi rega n'ibijya vurambaza mbega nko mubaye mukuru w'igihugu wari ufise urushira hamwe runini rufise amahera ucubita barakunda kuvuga ngo umukuru w'igihugu kirazagirishira hamwe none ucubita rero burya kandi amatungo y'umuntu ntugenda urayandagaza mu ibarabara na sentare hagiye ija kwerekana ngo nakagwa afise amahera ya naje ndo yitwari kuko hariho umuntu arafise ibintu vyiwe mu ibanga ryiwe bitagenda mu ibarabara burya washaka mbere ingorane zihari n'amashari rigari n'abantu bagira amashari bakavuga ngo urya n'umusuma naho ni ishari avuga ngo nanje cyo hanshi ngo novyiba gashangwa ariko aravyiba kuko wowe wumva ko wovyiba hashitse ucabibaza ko bose arabasuma hari ikibazo cerekeye ubutare mwavuze yuko amakompanyi yagiye asinya amakontra adakurikije amategeko aho usanga harimo ubusuma ico kibazo muri ko magitore nyishu gute ivyo nivyo nabibonye kuko banye nk'ishira hamwe givye butare bugashoka ntubone n'ifaragara yiwe ginciye mu kigega ca leta nacenja kubisesangura ndabibonye abantu bagitangwe baraharira hari ibintu bavuga ngo mu gifaransa rega kugira ngo nyene abantu bagoye mu gikoroni bacavuga mu gifaransa ngo continuité de l'État ntino kuvuga iki wabubwira ngo kuvuga iki bikamunanira nagira kubwira yuko ni haba uwaserukira leta ico gihe mwaramuhenze cyangwa mwaramuhaye igiturire uyiserukira no munsi nagira kubwire ko ivya leta bitegeza kugaruka bikaba ivy'igihugu
rero baraharira cyane bati basi rero ni muduha yandi makontra nsanga ibwirizwa rigenga ibijanye n'ivyo by'ubudandaji bw'ubutare ntiritomoye ega naryo nyene basanga barigira barihinyanyura nyene kugira ngo riborohereze igere babigira ubu rero ico twahereko no guhindura iryo tegeko uburyo bwirizwa nibaza muyo agira togwe mu nama nshingamateka rimaze kuza rero niho tuzosubira kugira ayo ntuza amasezerano ariko buryo ukunda igihugu erega nka jewe banyita se barundi ndise umuryango sishobora kwemera yuko igihugu gipfa kandi ivyo gituga ndabibona naho amategeko atabahari erega imbere yuko abakoroni baza amategeko ntiyaba yanditse mugabo uri ndongozi waramenya ingene igihugu bitunganya ko neza bose uno munsi ndashobora kubwira hariho amasezerano nk'abimba inzahabu ariko barimba inzahabu haragize amasezerano tuvuga tuti wewe wimvye ikiro igihugu nangahe nawe nangahe nuvuga wewe ayutwara no kuvuga iki turaba washize mu mutahe wangahe uwo mutahe wawe birumvikana ko utegereza kuwuronyera inyungu rero tutatuba tuti uwo mutahe wawe n'uyu inyungu yawe ni turavye rero wewe uzoca utwara ibinganuko igihugu naco gitware ibinganuko nk'inzahabu rero kuno itunga ry'igihugu baca baguha amahera angana n'ivyo wewe wotwaye nkamwe iyo mwagira imituri mu kagabura tuvuga uti wewe ivyo wotwaye inzabu wotwaye zigugwaya akiraya rero twa aya nayo tyaje bigiga urumva ko nkaho ntituriko dukurikiza ryabwirizwa mugabo usanga igihugu kirunguka nawe uri kurabikora nyene kuko ucuba nk'umukozi w'igihugu uri gukoresha ivyo rero hari amasezerano tumaze kugirana abo hari abariko barakora nko guhingura ikizuku hari hishira hamwe rimaze kugiraniriza amasezerano na leta ririko rirakora mbere bambwiye yuko nko mu kw'icenda bazoba batanguye kugurisha amakara y'ikizuku hariho abariko bagira yamabuye ya marbre nk'ayo masezerano leta barasinyiraniye ubu rigomba kuzotangura hari n'abandi bariko barategura kuzohingura icuma ubutare bw'icuma nabo nyene aho nta ngorane byaragize naho amateka ataraza iyo uzi kuri se w'umuryango wewe uzi ko umuryango utibwa kandi nta ngorane zisubira ku bantu kuvuga rero nakubwira ntivyabujijwe yuko abantu bagenera amasezerano ya leta muga ku buryo umwe wese atwara inyungu yiwe wundi inyungu yiwe. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tubandanje mu byerekeye politike n'imibano ibyerekeye imigambwe n'amashirahamwe yigenga ha mu Burundi ubu byifashe gute? Byifashe neza cyane. Hari ibintu vyivuga vyo nyene. Uribuka mu minsi yahera induru z'imigambwe baguma bumva induru baguma bumva ibi hagira demokrasi ntiyari bwinjire neza ariko n'ubu muri senere haravugwa induru zijya nduru ntiziraba igihugu ni wabo muri bo nyene ivyo rero turamama ico dukora kuko kirabujijwe yuko ubutegetsi bw'igihugu bwinjirira mu buzima bw'umugambwe nuvuga bafise ingorane hagati yabo ico dukora twebwe turaba ntibakomeretsanye ntibazana induru mu gihugu nibagende banyinyane muri mu mugambwe muginyuma y'umugambwe igihugu kigume gitekanye ejo ndiho turavugana BBC ivugana na agatorwa umukuru wa senere yavuze yuko zinyangona ahubwo ari ubutegetsi kuko burabinjira nyine urufu n'imfana birajana kandi mu Burundi abiziho umenga nivyo bibavyeze iyo umuntu apfuye bategeza kurondera uwamwishe kandi wowe ububizwa bwishi reka ngo nk'akarorero barabonye makete abo muri senere nyene bandikiye umushikanganye ntwaro hagati nari kiasi kimenyetso tirigwa uraja hikero niho bavuga yuko bariko barafashwa n'ubushikiranganje ko ari bo baba batumye kugira ngo basambure urya mugambwe ari busigaye gukomeye nga mu Burundi wonyene abandi bo mugambwe umenyekana ko ukomeye gute umugambwe y'amatora heze imigambwe abakomeye uri ku butegetsi gusa kuko ari uri bari soko rya politiki rigitwara igihugu yindi migambwe yose bingana imigambwe ikomerera hariya mu nama nshinga amateka boshobora kugira veto ko bavuga ni bukomeye boshaka kuvuga uti iyi ngingo ni ntabanduka twebwe tutayemeye ntirega demokrasi nkuru rero burya mu gihugu ibera mu nama nshinga amateka abantu rero bazi yuko mugabo ivyo navyo nasanze navyo nyene nena kandi kagwara
dutegerezwa kuvura burya kera umuntu yarazi yuko afise umugambwe bajya abanywanyi b'umugambwe umenga n'abana be washira mu mupfuko yibagiye ko bashatse baja mu wundi mugambwe baja mu wundi yarigeze kubaza GEN.Pres.NDAYISHIMIYE abaza umunsi umwe ngo umugambwe we wanje ngo urakumiriwe cyenda mubaza ntiwe urasoma amategeko ateko wasigurira igituma iyo hishwe abanywanyi b'umugambwe bititwa ihonyabwoko bititwa genocide ni wasigurira igituma mbona kanuye amaso ncandamubwira nti kubera umugambwe ushobora kuvuka uwo munsi ejo ukabupfuye mugabo abanywanyi b'umugambwe baguma n'abarundi rero ntuzusubire kuvuga ngo umugambwe wawe urakumiriwe uravuga uti abarundi barakumiriwe uca unyereka rero uwo mugwi w'abarundi ukumiriwe kuko umugambwe uravuka umunsi ejo ukabupfuye ni ukuvuga rero ivyo byose abantu ntibabimenya abavuga ngo yanyivye abanywanyi ni gwawe abarundi si gwawe baje mu mugambwe wawe barasaga atakirimwo bagaca bigira kandi ku burenganzira bwabo nico gituma hajya dutegerezwa kuraba amategeko y'umugambwe ko atunganijwe ku buryo bwa demokrasi kuko ntiwoja kurondera demokrasi mu gihugu mu mugambwe wawe nawe utagira demokrasi nico gituma rero igihugu kiguma gicungera kuriko nawe ugendera mu nzira igenga amategeko y'umugambwe kubyerekeye amashirahamwe ataho yegamiye muri politike abamenyesha makuru natwe bibizi twagarutse twese niko bimeze mwese ngira ngo mweho ko muri abanyamahanga bamukorera mu binyamakuru by'abanyamahanga ngira ngo murazi icari cy'igihugu ntimumeze nk'abandi muri buka igihe higeze kuba aho bavuga ngo ayo mashirahamwe ngo adaharanira inyungu za politike ngo ni ubutegetsi bwa kane bavuga ngo katirebe pouvoir muravyibuka je nabajije ntimbwira abene igihugu mwe babishuza iki ko tuzi igihugu gifise inzego zitatu zikomeye ubutegetsi bw'igihugu bushingiye ku nzego zitatu inama nshingamateka inama urwego rw'ubutungane n'urwego rw'intwaro na nshingwabikorwa none mbwira ko abo bafise ivyo babazwa n'abene igihugu we bakubaza iki amashirahamwe yigenga niki ariko twebwe ngira ngo akazi twe dufise nako ibi ndiko ndabaza sigwani ndiko ndabariza n'abanyagihugu ibibazo nabo barabifise n'akazi gato n'akazi rero se kuva ngo sigato mwe muri abene igihugu hanyuma mu bene igihugu baritoramwo abaja mu bisata bitandukanye kugira ngo bashobore gukurikirana ingene inzego z'igihugu ziriko zirakora mugano cuvuga urumva muri abene igihugu kubera ikimu cyavuga ngo abamenyesha bakuru ngo nibo ubutegetsi ngo urabi ngo byatera hazabuntu ngo n'ubutegetsi oya no kugira ngo societe civile nivyo twirwa turasiguriranira navyo nyene iriho kugira ngo ahubwo ishigikira inzira igihugu kiriko kijamo kugira ngo abene igihugu bose bareke gutatana hajya muri ko mufasha igihugu nico rero ndacigisha bose nk'ubu tuvuze tuti umwe wose uronke icyo urya ntabajije abamenyesha makuru wewe uwo mugambi siwo uri gukora iki ko wewe ari wewe uyita kukanura kuruta abandi ubona kuruta abandi nyereka umuntu wese ugira icyo urya mu Burundi uri gukora iki nca ndabereka wasanga atana ivyo bumva nico gituma ubona atandya neza ikiri hagati y'abashirahamwe ariyo yose be n'ubutegetsi bw'igihugu kubera iki kubera abo baba ni nk'ukuje kumfasha wowe bumenyesheje nk'ubu ntubona kuri ko urambaza ibibazo ibisigwaho nugira ngo bimenyesha abene gihugu ni nkuko umwene gihugu yarara hano yimbitse kure acayi ni urambajije mu kibanza ciwe aciye aronka inyishu wumvise kuterereye rero wasaga kunyinyana nuko wamenga nubundi butegetsi ukawunyinyana nubundi butegetsi naho kubera naho nyene ibintu babifata nabi leta bayifata nko kumengana kagwi erega hajya mwabonye mvuga ngo leta mvye leta nkoze ntuzi ko arico cigwa natangwe kwigisha kubera iki nari naravye ndabona neza yuko abantu batazi cari co leta gushikaho je ndavuga nti none ni kuki ari abantu bize bazi ubwenge bagashaka kunanirwa narabaza nk'akabazo turi mu nama ni leta y'u Burundi igizwe n'abantu bangahe ngo 15 no karabaye nuvuga yuko karero bari bazi ko ari wowe ufise umugwi wawe wamenyesha bakuru n'umukuru w'igihugu afise umugwi wiwe w'abantu 15 ukabega no kunyinyana rero abo ntibamenya ko leta ari igihugu cyose nawe uri ahubwo wowe uri kurafasha aya rero ico ni cigwa gikomeye nico je ndakubwiye igituma ubona tutakinyinyana ntuzi abantu ba mbere banyinyana ko yari amasendeka barambaza naje nkayabaza
ndababwira mbwira wewe iyo sendika aho mukore ico gisata mukorera nyereka ico mwakoze kugira akazi kagende neza kuko nimwe mubijejwe uvuga kare bavuga ngo leta ngo dukorera ibi hariho ivy'imishahara bazi bisumva navyo bishuza basaba ndabwira nte ushaka neva bari bazoza guharura imishahara yanyu kwari mwebwe narinzi ko notumwe ko mwabiretse reka nari ndabireke simwe mubabaye ko mwatanze uburenganzira yuko babahajya amafaranga bari bafitiye erega urumva abakozi ba leta barabitunganya nibo bahinga wewe wibaza ugaca wibagira ko umuhinga ugaca wumva ko umukuru w'igihugu azoba umuhinga wawe tabikora no guhana naje gihano nabahaye nababwiye nimwamurinde ko azoza kubikora sinzoboza ni mubireke na simwebwe byaja mu ndi wanyu urabaza abamenyesha makuru bo kuri radio television nationale nabwiye nti murarekera ko muteba je ndahiriwe kuko amahera caja gukora ibindi yari kubahemba ncaba ndayakoresha ibindi je ndihirira ariko mu gihe biharura bakabizana rega nibinebwe ndakubwije ukuri abantu benshi bari bazi gukorera leta no kuja kwicara ukarya nibinebwe nkubwira igihe je nabwiriye abo kuri tenebwe babikore ntari tariki 29 cyane n'umunani mu mwaka uheze tugira tuje kwifuriza umunsi mukuru w'abakozi ndababwira mwebwe nimwe mu bijejwe genda bubikore ubu mu nama iheruka nzabona ubuserukira sendika harasubira abazi ikibazo nakubwiye ngo iki wa munsi nababwiye nti genda n'ubu murare mwicaye murare mu bihejeje haba mu bizane tubikosora ubu nebwe nabwo babemerera n'ubu nazi ubu nyene nogera muri n'ubu nama mperuka nababwiye genda bubikore n'ubu nogera barindiriye ko umukuru w'igihugu ari wazogera akabitondesha akabikora agaca biba ico rero nico cerekana ko abakorera leta bari bazi ko kuja kuyirya ntugiye gukora unaniwe no kwikorera wenyene wakorera bene igihugu katuje mu migenderanire n'ibindi bihugu ubu imigenderanire y'ubu mugaburaya ni n'u Burundi yifashe gute inyuma y'agatosi kaje nko guhera mu 2015 ivyo navyo nyene biri mu migambi twari twiyemeje uko dutegerezwa gusubiza Burundi mu mashinga mu makungu kuko no mu gihugu no mu rurimbo hageze igihugu yacu vuga shinga ico mu mashinga byategerezwa ko Burundi rero butegerezwa kuboneka mu bindi bihugu mu bisanzwe nivyo twatuvuga ibihugu nta njyane zazikwiye kubaho hagati y'ibihugu kubera iki ntuzomwimura umujana je rero ndababwira nti ko rero atarumwe yimura ubundi ni vyiza ko mubana mu mahoro hako mubana nabi none mubana nabi muzogwa mubana neza muzogwa mubana none uhisemo ko muzogwa muri kumwe n'umwasi caje uhitamwe ko mubana n'umukunzi ico gihe rero ni y'umuntu umugemuriye amahoro umuhaye amahoro akanka no mu ijambo ry'Imana biranditse umuntu imbere yuko mugwana n'umuntu ubanza kumusaba amahoro iyo yase rero ukamutera n'Imana ikigufasha je rero kindi umunyamahoro nishakira amahoro iyo yemeye turabana mu mahoro utayemeye nta kundi rero ico gihe umuntu ne wo mufitane ibibazo uramubaza uti dupfiki vuga ico jewe usaba ico uvuga je nakono ni giki ngo ndakireke kugira tubane neza kavuga ati ntaco ngusaba none je yaza kataco ngusaba naho kamubwira uti je ngusaba iki utagize iki ntundondere ko rukundo akavuga ati wemeye ko twankana cyane ahubwira ati ndemeye nanje gukora iki kavuga rero uti tubigire gute rero gaca butangura kuyaga nico gituma rero iyo abantu batanguye kuyaga ntimusubira kuja mu ruhagarara muvuga muti oya turatora umuti uko bigenda kose gaca usanga rero nivyo vyabaye mu gihugu c'u Burundi hanyuma turaja mu nama mpuzamakungu tugahura na benshi mukabazanya y'abantu bahura mu bisanzwe n'ubugenzi niko buca buza ubu Burundi burazwi novuga ko ngihango nibihugu bike bitabiza Burundi baravuga bati none ico gihugu twumva ni cya gihugu twumva ntibijya vyari vyandiko abantu baje mu Burundi bose batamacumu bavuga bati none ibi ni vyabindi twasoma mu ma internet hariho umunyamahanga umwe yambwiye ati uburundi barabucafuje bikwiye ku buryo atanurimi mufise mwokoresha kugira ngo uburundi busubire gukundwa na gatoya ntino tuzogira gute baca bavuga bati bazobona ivyo muri ko murakora gusa babitangarire nta kindi none ubu barabona ivyo barundi bariko barakora bakabitangarira kandi bikagenda neza
birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo vyo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, nayo mbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. None umuravye nyene by'amakungu muravuga ko bikoragenda neza, ni ryari urya mu rapporteur wa Nations ni muzomwakira mu Burundi, muzomwemera gushika ngaha kugira ngo akora akazi bamushimye? Mbega cyene baza naco nyene ko ari kibazo cyamaze gutigiye. Ndibuka uravye agateka akazi na muntu mu ishira hamwe rya Buraya yaraje ngaha ndabarakimbaza ndamubaza ntimbe burya ntiwateye nk'igitoki mwishano kikamera muguka bazi ko kinunuza iryo shano babwiye ngo kibye wo kirye ikintu cyo cavukiye mu mwishano camarishano nababwiye nti mushaka yuko muronka ingene mukurikirana by'agateka akazi na muntu mu Burundi tego reka ndabereke banza no muri one nabivuze ho komisariya ya droit de l'homme niyize twicarana hanyuma turabe ubwa mbere mbega mu Burundi by'agateka akazi na muntu bimeze gute, turabe ibibuze, nitwabona ibibuze duce tuvuga tuti tubikora gute, ni bande babikora tubitunganirize hamwe bisa biheze. Urumva rero kuza kubwira ngo ivyo ntunganije n'ivyo utegeza kumva ico cya igikoroni rero twebwe kugenda ugapangira ibintu buraya ngurumva ngo tuzanye ibidutereka ngagenda bitereka iwanyu kuri uza kubitereka iwacu. Mahama imigendanire y'u Rwanda aho mwasaba yuko imbere yuko imigendanire isubira kumera neza ari uko babashikiriza bashatse guhungabanya umutekano, bashatse gutembaza ubutegetsi mu 2015 n'ubu niho mugihagaze. Ni kibazo turiko turatorera umuti kuko ico tucama mbere cararenganye ku rwego rw'abakuru b'ibihugu kiri mu rwego rw'abahinga nibo bariko barakorana barabe ingene bigenda neza. Urumva nakubwiye umuntu rero ntimuguma mu ruhagarara iyo muriko murashikisha ku nyisho, navuga yuko ni kibazo tuzi ko gitegeza guhera ivyo n'abahinga bariko barabikora. Mubuhe buryo bateza kuba baha canke muzotorera inzira ivyo? Urazi yuko umuntu yakoze ikibi nta gihugu nakibashobora guhungiraho, ategerezwa kuja guciribwa urubanza muri ico gihugu uko bigenda kose, kandi ubutungane ntibwigera buja mu biganiro. Ntuvuga ngo ndica umuntu ngo cyeja kugira ibiganiro. Uwishe hari ikintu ni itegeko mpuzamakungu, icyaha cyose gitegerezwa guhanwa. Uhunga ujahe aho uzoja hose. Nuvuga rero cyakubwira nti none nk'ubu kufata umuntu akabigura mukigura igihugu kikankwa n'ikindi gihugu kubera umuntu azopfa ejo utanaza azopfira, nimbe nk'uraza gupfiriye mu ntoki, uraza rero cyatuvuga watwiciye umuntu. Hajya nico gituma nibaza ko vyoroshe cyane bategerezwa guciribwa imanza uko bigenda kose. Igihe cyose batazoba baraza hariho ideni
rizoba rikihari kandi umuntu umufitaniye idari so kuvuga ngo muca mwica. Mwebwe murabona ubu nimwe murongoye abakuru b'ibihugu bo mu karere bivuga East African Community muri mu ntambara gutorera inyishu ibibazo biri muri Kongo muteye hehe? Ikibazo cya Kongo kigeze kare cyane kija heza cyane nakubwira ingwana yarahagaze. Ubu turi muri ya nzira rero yo gutsimbataza amahoro, no kuvuga yuko abagwanyi bacabanza bakaja muri vya bindi babaka ibigwanisho bagaheza bagasubiza urumva ibigwanisho bakaja mu buzima busanzwe, arabaja mu bikorwa by'igihugu bakaja mu bikorwa by'igihugu. Ubu rero nivyo turimo, none urumva ko tugeze kure. Nko muri Kivu y'Epfo yoyo kuva ingabo z'u Burundi zishitseyo bose imigwi yose yaciye yemera irashira ibigwanisho hasi, ahubwo ducatanga kubafasha ingene bajya abantu ubwoko butangura kuganira hagati yabwo ntibasubire guterana. Nkaho nta n'ikibazo gihambaye kihari muri Kivu ya ruguru, niho naho turi muri iyo ngendo. Mwarabonye inama duherukamwo, ubu rero bariko barafata iyo nzira. Twizeye yuko nko mu ndwi zibiri abambere bazoba bashitse mu ikambi, kuko bari batubwiye hagati y'indwi zibiri na zitatu. Ni ikibazo cyoroshe cyane, tubona ko kiriko gifata intumbero nziza. Hari ivyo Felix Tshisekedi president wa Kongo yavugiye muri SADC avuga yuko Burundi bukora neza gusumba ibindi bihugu. Ari mwe murongo inama ya East African Community, nta kagwane mubona? Ega twagiyeyo nk'akarere kuvuga ngo ibatayo muri iyi brigade niyikora neza, nibaza ko yafatiye aho umwe wese abaherereye. Urabona muri Kivu ya ruguru nahantu hakiri uruhagarara, Kivu y'Epfo nta ruhagarara. Urumva nko banezerewe nako karere, so inguvu niza karere kose. Hajya avuze ati taha dutaha twese. Mugabo urashobora kuvuga uti uwo mugwi w'abasirikare uherereye aha mbona umenga kutanyarutsa mugabo aho duheruka guhura niwe vyagarutse ko twavuze tuti none leta iri kwikora iki kugira ngo baje mu makambi, rega batagiye mu makambi uruhagarara ruguma. Leta iri kwikora iki? Nkeka kara musovye ko yavuga ico gihe ngo abandi azaca birukana haguma abarundi gusa. Oya, kandi ari inguvu z'akarere. Rega nawe nyene arimwo mbega tubega tibagiwe yuko na Kongo irimwo nyene. Hajya karere ubu turi umuryango umwe, ku buryo ukuboko kugwaye umubiri wose ugwaye twese ruca dutonda. Urumva ntaho tuvaho tujahe ko turi mu karere yere n'ubundi. Nijya gusa usanga avuga ati hari hakwiye nka kujya Kivu y'Epfo imeze nagome kwiye ko bari. None ubu baci batwemera bati nabo mu ndwi zibiri cyangwa zitatu baza bahije gutunganya iyo kambi, basanze urumva tagorane dufise. Nyakubahwa president, ikibazo cyo gutahukana impunzi ubu mu giteje hehe? Mbega ugira ngo baracitwa impunzi mbebuye bani impunzi kuko bari mu makambi y'impunzi. We wari bwigere wumva ku isi aho impunzi zishobora nk'amajana 3 zikandika ikete zarikira umukuru w'igihugu bahunze ngo dufashe guta. Abandi nabo namwe muraba mu bahanze murabizi, abarundi benshi bari impunzi ubu barahinduye akaranga kabo, barahinduye karaga abantu bavuga ngo turi abo muri diaspora. Urumva ko barahungutse byarahetse rero kugira uharure ngo bega impunzi ubwo zihuguka ku rugero rugari iki. Je nagiye muri Amerika mbona abarundi bisinzi baje kundaba kera bitwa impunzi, none abo ntibahungutse nabo batashika mu Burundi. Burya ikintu gikomeye nuko umurundi arafise uburenganzira bwo kuja mu gihugu cyose ashaka. Igikuru nuko wenyene ashatse kuja mu gihugu iwe agenda agatembera nta ngorane. Rero bagiye bari mu makambi nibo wokwita impunzi kuko baracagowe, nibo banyandikira ngo tubafashe batahe. Mugabo muraza amategeko mpuzamakungu nayo arafise ivyo yugara. Je mbere ndiko ndaraba nk'abo muri Malawi nibo baheruka kunyandikira bashika 30. Navuze recengera nirondera indege umunsi umwe bazabona ngenda muri Malawi ko bitorera, hanyuma amakungu azokoma induru. None se abarundi bacu bose bashaka kwitaye mugabo ugasanga by'amategeko mpuza bakongera byo biravyuga. Hanyuma hari ikibazo cyo mu karere gitanguye kuza kiravugwa cyane muri no misi yuko ikiza covid cyatanguye kuza kiregereza cyane, kandi cyo kiri mu bihugu bitandukanye ngaha mu karere. Muri ko murafata zihe ngingo kugira mu ikingi? Ega covid ntigeze igenda nuko bukari bwagabanutse, yaguzeho mugo bukari bwaragabanutse. Hanyuma nko mu Burundi, bereje mu Burundi nakubwira yuko Imana yabwitugiye, kuko twe twarahanganye n'ikiza covid neza kandi turakinesha. Ubu umunsi uvuze bikoko kiraza nta n'ivyo tubera ko abarundi twe tuzi ko turi ku rugamba. Covid ntawe yaroye tugwabako kandi
twe turabona ko atagorane nta mutima usimba. Okay. Ikindi kibazo ncerekeye no kwita fuite de cerveau abantu baheza amashuri baza ngaha bakabura akazi bagaca basubira gukorera hanze abandi bakavuga bati bagenda bagaherayo ico muri ko murakora kugira ngo abo bantu baze gukorera Burundi nikiye. Ubwa mbere nuko bize nabi ntibize neza wize neza yiga avuga ati nzokora iki. Iyo rero wize uvuga ngo bazompa akazi kwiga wigira gusega je nawe ndabivuga kwiga wigira gusaba umuntu yiza ananirwa no kwihakaza ngo yarize je ntaho nivyo numva. Bavuga ko baza bakabura akazi kubera bakabura gute bavuga yuko naho baba bashoboye bakavuga bati no kubera ntari mu mugambo uri ku butegetsi uje gusaba wumvise uje gusaba abarundi biza amashure niba barindiriye akazi muri leta ndabwije mbaye ndabahebutse umusetsi yankundi burya kubera baba ari bake harose na babiri baca none ujya yarose kubera iki kora iki ntarose jewe. Ivyo babivuga bamwe bakavuga bati rimwe musanga abari mu buzi si baba bahakwiye ugasanga nta diploma afise uyifise uhakwiye ninde ko bona babonye bose abakorera igihugu ntuzurabwira keshi kuko ntiduhejeje kubivuga so kuja kwicara gusa barya wize uvuga ngo nzoza gusaba ntiwize uvuga ngo nzoja gukora nta muntu yize yobura akazi yiha warize jewe n'ubu tugende abana biwanje ntibaraheza amashuri bose nta numwe adafise akazi yihaye bafise amahera emwe mufise uburyo siyo kimwe n'abandi bantu ntiwumva ingorane genda uyagisha abana banje babaza uti umutahe mwakuye je ndakubwiye yuko mfise nk'umuhungu yorora ingurube sinigeze menya n'ingene yatanguye yagiye yororera kwa sekuru ntiyambwira nagiye gusanga afise iyororero ry'ingurube rinini ku buryo nabo muri efa batevye baraja kuriraba bumvise ko ari ruragira sinzi yitangwe gute ndamuhamagara mubaza vyagenze gute bazi cyambwiye hari ibiguru bibiri yakoye iwanje kandi yabikuyeho akoze kuva kera je abana biwanje ndabwira nti wige uzi ico uzokora yuko utazoja gusaba akazi ubanza wiha akazi wewe gene ingora rero dufise hari wiza avuga nzoja gusaba akazi niba bandi baronka diplome saa 10 bukeye mu gatondo mugaho rega je ndashomye akakanya rashomye yarose diplome ku mugoroba kubera iki yiza roda cyo gipapuro nico gituma uzobona bahagize ibipapuro ntibahagize umutwe urumva rero umusavyi utashoboye kwiha akazi ubwo muri umusavyi nta kundi kugira ngo tumenye nyene nyakubanda yishimiye iya java mwaragiye ku rugamba warabaye umusirikare uri ku munsi wa mbere uja muri seyi indirimbo wakunda muririmbye ni nk'iyi ahubwo iyo mbaza uti mu kugenda ku rugamba niyo seyi ya mbere hajya kwiyumvira kuja ku rugamba seyi urazi ingene nayo ndayigize kubatizwa rero nari mbatijwe urazi vyabaye mu mashure kiriya gihe cyadagenda nafukamye jewe ndapfukama imbere y'Imana Imana ndazi kutambonekera mu gisaka cyaka ntigishe kubabikirira Musa jewe ingingo ndayifashe ndagiye ninabangiye mu bwicanyi urungike mutima mweranda ntabare ankanure ndabivemo ninaba naho ngiye gutabara bene gihugu urundungikira abamarayika bazunguruke impande zanje kugira nanje umwasi ntazanesha cyadafata urugendo iyo ntuva ko ari seyi yabe ibindi byose bisigara ari ukogereza ko gusa nari ndababajije kubera abantu batamuzira bona hari indirimbo bakunda ariko ari indirimbo bakunda ni yihe bayiririmba je nakunda twari imbizi Imana mbe bavuga bakora ibitangaza gusa imbere y'amasasi bakora ibitangaza we mana kora ibitangaza we jewe narafyatuye amatafari naciye ibiraka muri leta murazi naciye hose girago abona ndi umusirikare nabaye umudeje nabaye mushikiragaje bijya bita gushomera niho nigiye ubuzima mbere nje nabaye ngamwe barabara ibujumbura nije wa mbere azi Bujumbura yose n'amaguru kubera ntaco narifise nkora niwo munsi namenye icari cyo korora inkoko naragiye ndagopesha urabona kugopesha igituru oya gupanga igituru nk'ivyo ntavyo narinze mukumvikana ibeye yambwiye ati amase ni gwanje nawe uzotwara inkoko zawe ko norora izinyama ndabwije ukuri ingene nabitanguye nkaza mbona ndafise umuriyoni atamwaka urahera natanguje 150 urumva rero naciye muri vyinshi nico gituba je no ko umukuru w'igihugu ntawe nasavye emwe nimwumva umuntu urabana nabwiye ngo murantabara mungira umukade deka murakoze cyane gose Mr. President urakoze cyane na ego murakenuye
turashimiye namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro naho butaha mwari kumwe na Siriyake muhawe nayo gahuza imiryango